isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye bakunzi mukunze kudukurikirana kuri Facebook kuri page yacu yitwa umuntu muzima mukongera mukadukurikirana ku rubuga rwa YouTube ikanguro n'ubugorozi nkuko mimenyereye uyu munsi ndi kiganiro c'intahe ndetse uyu munsi twabazaniye n'umutumirwa cankwe se umutumire je ndi kuri micro ya mbere nitwa Nijimbere Egide ariko imbere yuko tumuhakaze abidondore birasabwa ko mwebwe muriko mudukurikirana mugire like comment na share kugira ngo abari kure hirya no hino bashobora gukurikirana ibiganiro gutyo ubutumwa bwiza bushobore gushika kure. Eka rero ikibazo ca mbere tucerekeze ku mushitsi wacu, hari abatakuzi batakumenyereye aribwo bwa mbere iyi sura bayibonye ngaha kuri Facebook mwo tubwira akazina kanyu naho muba. Yesha shimwe. Amina. Je nitwa Nabashengeze Specioza. Navutse 1968. Nkabamba ahantu hitwa mba mu Rusuguti. Agacimbira ingere. Abanteranira ku ishengero ry'Ingozi. Ego mwamaze kuvyumva yitwa Nabashengeza Specioze niwe agiye kudushikiriza intahe yiwe. Reka tubasabe ngo intahe yiwe muyikurikirane muhere ku kambere gushika ku kanyuma ndazi turaza kuyungukiramwo intahe yiwe. None se intahe yawe ga Specioza yishimikiye kuki ugomba uganirire abantu bariko baradukurikirana hirya no hino kw'isi ku ntahe yawe ishimikiye kubiki? Yesha shimwe. Amina. Jewe intahe yanje ishingiye ku gushima ukuntu Imana icambere ngomba kubanza guhera ko cibanje maze gushima Imana ko yandinze ko pa ntamenye ubu butumwa. Kuko iyo nza gufa ntamenye ubu butumwa ne kuba mpombye cyane. Imana rero yarandinze. Mpura nibazo bitandukanye ariko irandinda sinavamo umwuka ndacahari namwe murambona. Ndashima ico cambere shima Imana. Hama kubijanye n'ubu butumwa bisaba ko umuntu wese yamenye ubu butumwa adasura kukebakeba ngo yibaze ko hari ubundi butumwa inyuma gukuri busigaye turindiriye ubutumwa gukuri n'ubu twarageze ku musozo wabwo kingenzi no kubuharanira umuntu wese akagwana uko ashoboye kugira ngo azorenguke kuremba Siyoni atacitse intege ngo asubire inyuma. Ego urakoze cyane. None se twakomeje twumva ijambo uvuga ngo Imana yakugiriye neza irakurinda gupfa utamenye ubu butumwa. Wobwira abantu bariko batumviriza ubwo butumwa ubwaribwo iryo shengero ryabuguhaye? Yesha shimwe. Jewe ubutumwa ubwaribwo n'ubwivugura n'ubugorozi kuko navuze ko nari muri Pentecote nari mu kinyoma aho ico kwitondera kingenzi abantu twitonde kuko beshi bagendana Bibiliya batazi ibiri muri yo. Je nari muririmbyi w'imbere nari mfise Bibiliya kandi narayisoma ariko sinari bwaronke guhishurirwa ibanga ry'isabato. Narasenga nkabona ko ndi mukuri kandi akari Imana yemera mu bandi madini yose bose nabashiraho iteka nkabona ko ari je ndi mukuri. Ivyo rero kuba nenda birimwe ndi mu kinyoma ntabizi Imana yarandinze gupfa simfe ntabimenye kandi nande bishikirize n'abandi. Kugeza kuri uyu munsi ndacahumeka umuka bazima kandi ndacashima Yesu yampaye kumenya ukuri kwivugurura n'ubugorozi. Ico nipfuza nuko nabandi bo biharanira kujya babimenye. Ego urakoze cyane ngira ngo mumaze kuvyumva ko Imana yamukoreye ibitangaza. Uyu muvukanyi wacu Specioza Imana iramurinda apfa amenye ubutumwa bwiza ndetse yanatubwiye ko yamenye n'ubutumwa bw'isabato. Ariko akabazo tugomba kukubaza tuguma twumva uvuga ati Imana yakurinze gupfa. Ese uko gupfa byari bigenze gute? Byari bimeze gute? Ngira ngo wosobanurira ko abariko baradukurikirana ku rubuga kugira ngo bamenye nabo kumbure ingene boshobora kugana Yesu Kristo bakamenya ubwo butumwa. Esha shimwe. Igituma nakunze kugaruka ngo yarandinze gupfa je nkiri nkisengera mwiyo Pentecote. Sino haruri inshuro no kwita gupfa inshuro byambayeko.
ariko urumva ko Imana yankingiye sinapfa. Finale ya nyuma imbere yuko nza mu kigorozi narafashwe n'ubugwayi nja kwa muganga mbona ndi ari sempre ari ibintu bisanzwe ntagwaye gose birenze mugana ifise rendez-vous n'umuganga hajya nyene ndi muri consultation burya nisanze nyene namaze kugwa hasi ncangiramwo nagiye gukanguka ncanga ndahantu banshize bariko barampepera muwo mwanya jewe narabona nyene ko igihe canje kirangiye ariko Imana yongera kumpa uwundi mwuka nongera guhemuka bona ndahembutse. Iyo ni coupe ya mbere. Yindi coupe byarashitse ngenda kwa muganga nyene ari ngo ubundi bugwayi busanzwe ko barankurikirana banyandikira umuti maze kunyandikira nja kwa muganga ndawugura maze kugura umudogiteri yantumye kugura mbwa ati ntazagira unda muntu amutera hajewe ndamurindira hageze arampamagara ndagenda wunteye nahe ijambo rya nyuma niryo nabonye nkishika muri boroke mu nyuma rero niho bamaze kubona umuhemu zimpezemo banjanye muri koma barandyamika bantera amaserumu haragera umwanya abona ko impemu zimvuyemo wari ko arankurikirana rero nk'umudogiteri yarafatiriwe nandi mabanga kuko shije nari ngo yenyene aragenda asiga hano kwitana y'indyamye abariko barankurikirana babona umwuka wampezemo ico bakoze niki baciye banshira kuri burankari banjana muri morgue ho bashira bapfuye banshiramo mu nyuma rero umudogiteri agatima kara Imana nyeri y'Amana navuga ko itakunze ko ntamfa ntamenye ukuri yakoze ku mutima w'umudogiteri ava muri service yarimo aragarukaho narindi asanga sindahari acabwira abari bankuye aho hantu uti garukana uwo muntu jewe ndamubona aho namushize bacabaza bankura muri moroge bangarukana aho narindyamye haheze akanya wa mudogiteri aragaruka asanga ndi hahandi arigihira timurekeraho mwe gusa mumurekeraho je bamaze kundekeraho baragiye serumu bayinkuyemwo baricara abaganga barankikuza baricara batavuga banumye barindi barabiyo biza guherera niho rero baza babona jewe umudogiteri nyene yamaze kuvuga ko ni munzane banzanyeho arigira mu kandi kazi mugaba abaganga bo bagumye aho bandi baturinde ko tuba turi hajya ahantu hari ndembe haba ari umwe bari barengana 10 ariko je nari ndi mwabo bari muri iyo ndembe amaresero mu bari bana yicomoye ko babona ko taco nkivuyemo namaze kuva mu mwuka ariko baza babona ntanguye kugira ibimenyetso byuko ubwenge bugarutse ncandikangura Imana inyongera impwemu ndahumeka ntangura guhamagara umwe mu baganga ndamubwira ico nari nkeneye arantunganiriza aratangara cyane none wowe bigenze gute kugira ngo usubire uhembuke ntimubimbaze nanje n'Imana inyongeye iminsi ngo nukuri genda wirira Imana irakongeye iminsi ngo nukuri ukore ibishoboka byose ukorera Imana ko Imana yakongeye iminsi yo kuba uko niko jewe nasubijwe mu mwuka urumva inshuro nyinshi satani yagombye kunzimanganya ntamenye ubugorozi nyuma yaho rero niho nagiye guhura na bene data bari bazi iby'uvugura n'ubugorozi ubutumwa barambwira ubugorozi ubwo mba ndaburonkeyemo ugukira kabiri kuko Imana yemera ko ngenda icyo gihe sinayi gufamenya ubu bugorozi kandi Imana burya n'umupaganira mukorera mumva umudogiteri Imana yategetse ati mugarukane kandi abandi bari babona ko ibyanje byarangiye ntazosubira guhumeka bakavuga ati jana hara kuri yararanga ariko Imana umudogiteri tigarukana mushira Imana yamukoreyemo cyo kintu sinaka kugishimira Imana misose niyo nohwa n'ikibazo kimeze gute kinci vutu nkibuka ako kantu Imana yankoreye nca numva ibyo kwiheba birangiye nca numva inongewemo imbaraga ego urakoze cyane none umaze kumva yuko bari bakujanye muri morgue umaze kwikangura uwo mwanya wifashe gute jewe maze kwikangura nanezerewe cyane umunezero ntobabwira uko ngana gushika aho naribuze ndavuga nari muri moroge kuko nanagiye kwikangura asanga bamaze kwa muganga ariko umuntu apfuye sinzi ko ariko bimeze ntavyonzi ariko gusa je nasanze bansafite kumusaraba ku rutoke guhagatira ikintu gitukura kerekana umuntu yapfuye ndatangara cyane abantu bambaza abantu baraza kundonderaho narindi bakavuga ati none umuntu ko tutamubona arihe ngo nituhazi arihe kumbe nanje byabaye nta numwigeze amenya n'ivyambaye ko ahubwo barikanguye babonye nta bumvise ndiko ndababwira amakuru y'ivyambaye ubwo rero jewe n'ukuri numva nezerewe cyane umunezero ntangere ko nari abandi bene data baba bafise ibibazo
bihangana Imana na nyuma yaje rirakora kuko je Imana yaransubize guhumeka Satani yansabye inshuro nyinshi ngo antware ntamenye ukuri guheruka ariko Imana irangwanira kugeza umunsi naramenye ukuri guheruka cyose abantu kuzoshishikara kuguhagararamo neza nkahamagarira n'abandi gushakashaka kugira amenye ukuri ntibazofata amenye ukuri ko kuraryoshe cyane. Ego urakoze cyane ngira ngo abariko mudukurikirana amaze kumva intahe ya Specioze aho yavuye mu rupfu bamujanye no muri koma ndetse nawe vyaramukanguye kumva ngo yari yashitse mu rukoma. Murumva ko intahe y'uyu mushiki wacu ni intahe ikomeye ndetse rikananaduhimiriza ko abantu bo kwizera Imana abari mu bibazo bitandukanye babona nkaho umenga byabuze igisubizo. Abantu bo kwizera ko Imana ishobora byose ishobora kubakiza. None se ga Specioze umaze gushika mu butumwa bwiza watubwiye ko hasanze ivyiza bitandukanye wotudondagurira nk'ivyiza nka bitatu wasanze biri mu ubu butumwa. Yesha shimwe. Amen. Ibyiza byo mu Kigorozi sinobivuga ngo ndabimare ni byinshi cyane. Cyambere nakubwiye ko igihe nari muri Pentecote najye uko nshaka nkanwa uko nshaka nkambara uko nshaka ariko mu butumwa nasanze ari ishuri rikomeye. Mu butumwa bakwigisha kwambara bakwigisha imyifato bakwigisha kurya nk'umwana nico kiza cy'ubutumwa ntibafata umuntu ngo bashire ngo wewe warakuze ngo gumaho barakwigisha kuko tuzoguma twiga mu bitabo twizera tuziga kugeza no mwijuru tuzoguma twiga ivyo nivyo bintu vya mbere vyibanze. Ngira ngo mumaze kuvyumva ko mu butumwa bwiza hari ivyiza byinshi. Reka tumusabe abataramenya ubu butumwa wobahanura iki kugira ngo nabo bashobore kubwinjiramo. Yesha shimwe. Abataramenya ubu butumwa navuze mbere yuko umuntu ataramenya ubu butumwa aribwo bwa mbere abwumvishe akora ibibaho byose bishoboka amenye ubu butumwa abumenye acukumbura akantu ku kandi arondere nk'urondera imaragarita yahishwe ahantu kuko harimo itunga rikaze cyane kumenya ubu butumwa ntibisaba amashure ntibisaba ko warize kaminuza ngo uzimare kuko mu ijuru ntihazogenda bize amashuri abayobotsi ivy'Imana nibo bazoja mu ijuru. Rero umuntu yoba yumvishije iyi ntahe yanje ico mbona nuko yokurikirana akantu ku kandi akamenya ukuri je narondeye nkamenya kungejeje kuri uyu munsi nawe akakumenya ivyo nivyo je no bipfuriza. Murakoze cyane ngira ngo mwebwe muri ko mudukurikirana hano ku rubuga rwa Facebook canke kwikanguro n'ubugorozi kuri YouTube maze kumva ko uyu mushiki wacu Specioze yarafise intahe ikomeye ndetse akaba anarangije abatumirira ko mwokwizera ubutumwa bwiza nkuko rero twariko turabivuga. Reka dusoreze ngaha iki kiyago ngira ngo mwamwumvise ni Specioze ava mu ntara ya Ngozi akaba aba aho bitwa mu Rusuguti ariko kandi asanzwe asengera no mwishengero ry'Ingozi kuri centre. Rero reka turangize tubabwira tuti mukomeze kugira like, comment na share kugira ngo ibi biganiro bizokomeze gushika kure hashoboka abantu muzumva iyi ntahe yabafashije musha muzo kwandika no mwayo makomantere muzobaze nibazo bizoshobora gusubizwa. Nuko rero Imana ibahezagire naho mu biganiro bizokurikira. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye